Ahmad Rajabu umensha makuru afata amasanamu akaba n'umuyobozi w'ubuhinga mu kinyamakuru Akeza yaramaze indwi zirenga zibiri afungiwe mu gasho k'ibiro bikuru vy'igendereza yararekuwe jo kuwa 16 Rusama. Akanyamuneza ku muryango w'abamenyesha makuru. Dutandukire inkuru nyamukuru. Abakorera urubuga rwa YouTube ntiboroherwa mu guhembesha ibikorwa vyabo ico bita monetization. Ku rubuga X Satbi umuririmbyi w'inararibonye mu runganwe gwiwe avuga ko igihugu coba gihomba amafaranga agera ku bihumbi ijana vy'amadorare buri mezi atatu. Ngo n'abashira ibikorwa vyabo kuri YouTube na cane abaririmbyi barahombera n'imiburiburi bice 12 kwijana y'amafaranga bategerezwa kwinjiza akigira mu kindi gihugu. Ikibituma nuko Burundi budafise uruhusha mpuzamakungu rwa YouTube bita Official YouTube Agreed License. Mbe mu vyo kuvyaza umusaruro YouTube mu Burundi habuziki? Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Kugira ushize ikintu kuri YouTube ashobore kurihisha bisaba ko abakwija bamukurikirana barenga igihumbi hamwe n'amasaha ibihumbi 4 y'abaravye video ziwe. Muri ico gihe niho ushobora kuronswa amadorare ari hagati ya 3 canke 5 igihe cyose abantu igihumbi baravye video zawe. Kent P asanzwe ari wakurikiranira inyungu z'umuziki wa Satbi agira ati iki kibazo kirakomeye cyane kandi kibwirizwa gutorerwa inyishu uravye uruhara ubuhinga ngurukana mumenyi bufise mu gushikira imbona kazoza ya 2040 2060. Tukiri kuri Kent P mu mwaka wa 2022 yari yatanguje igisata cyo kurihishiriza abaririmbyi n'abacuraranzi bo mu Burundi ku bikorwa vyabo bacisha kuri YouTube kugira ntibarinde kuja hanze. Yabicisha muri studio yiwe Kora Entertainment kugira agerageze gutorera umuti ico kibazo cyo kurihisha kuri YouTube monetization. Ikigaragara no musi nuko ihangiro ryo gufasha abahaza mpano kurihisha kuri YouTube biciye muri Kora Entertainment atabishitseko. Kent P agasaba ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo igisata c'inkino n'imico kama gufasha kugira ngo ugo ruhusha mpuzamakungu rwa YouTube ruboneke mu Burundi. Ico kibazo nyene carabajije umukuru w'inama nkenguzamateka aho yari yagendeye isamirizi PJ Classic. Emmanuel Sinzohagira yamenyeshije ko agiye gusaba umushikiranganje mu vyajejwe harimo kumenyesha makuru gukurikirana ico kibazo ngo kugira ngo gwaruka rushobore kwiteza imbere rukoresha impano zago biciye kuri YouTube rutange kandi nakazi. Ko ataruhusha gwemewe rwa YouTube mu Burundi birabangamira cane inyungu z'abacisha ibikorwa vyabo kuri ugo rubuga. Bigabanya ubushobozi bwabo bwo kwinjiza kanoti biciye mu matangazo ads YouTube icishamwe mu gihe umuntu aba ari kararaba ama video yabo. Ubwo nibwo buryo nyamukuru abakoresha urubuga rwa YouTube binjirizamwe amafaranga. Apollinaire Ndayikeze asanzwe ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru mu n'abashinga amateka avugira ku rubuga rw'iwe Medium ko abacisha ibikorwa vyabo kuri YouTube baca bifashisha gukoresha inshuti n'abagenzi ba mu mahanga. Ngo ni kugira ngo baronka amafaranga bakoreye kuri YouTube kubera mu Burundi bidakunda. Ubwo buryo ariko ngo bufise intambamyi yuko ubikuye ayo mafaranga ashobora kutaya hamwe n'igikorwa canke akamuha yadakwiye. Apollinaire abandanya avuga ko kimwe mu bituma haba izo ntambamyi ari uko indongozi zitaratahura cane ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi n'akamaro kazo. Akabona ko naho izo ndongozi zigerageza gufata umurindi sigeze ko mu vyiterambere haguma hari hagahaze. Azitumirira ahubwo guhakajya ugwaruka rutahura ingene ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi bigenda. Ati kudateza imbere ico gisata bituma igihugu kinahomba amafaranga menshi mva makungu na cane ko kiyakenye muri kino gihe. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Amafaranga hafi miliyari 115 z'amarundi ni yazokoreshwa mu matora ya 2025. Ayo mafaranga yose azokwegeranywa hano mu gihugu atamfashanyo mva makungu isabwe. Biri mu vyamenyeshejwe mu nama yahuje umugwiseni hamwe n'abandi bose begwa n'amatora ya 2025. Umukuru wa Seni Prosper Ntahogwamiye yagiriye kavuga ko abashinga amateka bazoba ari 100. Intara za Bujumbura na Butanyerera nizo zizoba zifise abashinga amateka benshi 23. Gitega izo bifise 21, Burunga 17, Buhumuza 16. Hari abakinyi nka Captain Saido Berahino, umunyezamu Onesime Rukundo aheruka gufasha umugwi wa police gutwara igikombe c'amahoro mu Rwanda
Marco Weymans aheruka gufasha umugwi wa coba gushika mu cicaro ca mbere mu Bubirigi, batatumwe ko mu rutonde rw'abakinyi umumenyereza Etienne Ndayiragije azokinisha mu nkino azohuramwo na Seychelles, Kenya. Zikaba ari izo kurondera itike y'igikombe ca 2026 vyatangaje benshi mu bakunzi b'inkino. Mu Rwanda Paul Kagame yatanze dosiye yiwe nk'umukandida zo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora azoba mu kwezi kw'indwi 2024. Paul Kagame ari ku butegetsi kuva mu bihumbi 2000 aho yasubirira Pasteur Bizimungu yaratanze imihoho. Mu bihumbi 2003 yatorewe manda y'imyaka 7 asubira gutorwa mu bihumbi 2010 na 2017. Ribaye rero rya kane yitoreza kurongora ico gihugu co mu buraruko bw'u Burundi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira kuwa mbere.